guys, mugira umunsi wa kane mwiza. Reka amakuru yacu tuhere ku ntamba mu rugamba. Sarazinganije n'umugorero wa Mauritania igitsindo kimwe ku kindi hariya muri Mauritania kabisa. Akaba ari igitsindo cy'inama mu gace cy'Inzu na Sadio ntihazonza ko mwabibonye kuri Kufla Kubitumuravyo. Ewana bandanya kwigaragaza afite ibitsindo bibiri mu nkino zibiri kuva garutse mu gusohokera igihugu intamba mu rugamba. Akaba rero urukino sinagize amahirwe yo kuraba gose naravye igice cya kabiri. Ariko igice cya kabiri cyane naravye nabonye intamba mu rugamba zakinye neza zarosa ama occasion hamwe namwe zirahusha ibitsindo biboneka zaronka amakona zaronka imipira myinshi imitirekano harimo ayo makufla yanavuye mu igitsindo. Akaba rero naho batoronka qualification juko nabibonye mbona ko mu myaka nk'ibiri canke itatu hariho development ariko nimo muragenda batera imbere kuti ikindi gihe cabanje naho twatanguye nabe mwizi nkino zibiri n'urugo wa gatatu twaraye dukinye. Ndabona yuko naho tutoronka amahirwe yo kwikarishya muri kane mu mwaka uza hari amahirwe yo kuja mu zindi zizokurikira ko ndabona harimo haragenda haba development n'impinduka zike umuguru kuragenda umenyerana bamenyerana ubona ko mu minsi mu myaka mike uzuba ari umwe mu migwi myiza mu vyukuri atagukekeranya. Akaba rero igihugu ca Maroc cyaciye gifata ikibanza ca mbere n'amanota 5 ikurikiwe na Maroc n'amanota 4 izokina ku munsi w'ejo n'umugwi wa Centrafrica saa 3 z'ijoro hariya muri Maroc Rabat. Akaba rero Centrafrica yakina amanota 3 mu gihe mu rugamba ari za 4 n'inota 1. Akaba ari twese turindiriye urukino rwo kuri uyu wa Mungu kabisa tuvuga tuti ana ahantu hambere amahirwe yo kwikarishya muri kane yogarukira. Akaba rero kwa Mungu ikintu cya mbere gisabwa rugutsinda n'ugutsinda nta kunganya nta nirindi kosa n'ugutsinda kandi ikintu nabonye nuko bishoboka cyane ndaje kuna abakinyi bakinye mu gice cya kabiri cyane bamaze kumenyerana ubona ko niyo hagiye hari amakosa makema kubona ko harimo hatariho stability muri defense no muri attack hatarimo intuze ariko kirabona ko kwa Mungu bashobora kubikora barashobora kubikora 100%. Akaba abasore bamaze gushika akaba bashitse mu mwanya waheze ku kibuga c'indege mubibona ngaho ku mafoto ya Mishe Sport. Akaba bashitse ngaho ibujumbura kabisa bitegura urukino ko kuri uyu wa Mungu akaba inkoka ariyo ngoma. Ewana nta kindi kintu cyo kutubaza itari gutsinda nta kindi nibatsinda bazogira amanota 4. Maroc n'atsinda izoba yaciye ya mbere igirindwi ikurikirwa na Mauritania 5 n'ama mu rugamba zice zigira 4 hanyuma Centrafrica ikigira 3 zoje turindira inkino zibiri zanyuma kandi ndabona ko bigishoboka no ubwo nyina amahirwe yakimake kugira ngo tumenye uko bishoboka ikintu cyane no gutsinda urukino rwo ku munsi wa Mungu nibarutsinda cyane amahirwe azoduga tuvuga ati vya bintu birashoboka kandi cyane nayo tuzamenya kabisa ko bishoboka cyane. Reka twigire ku yandi makuru menshi cyane y'inkino yavuze cyane ku isi mu binyamakuru bitandukanye mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi. Amwe twihera ko nayo umusore wa Cristiano Ronaldo umusore wa Juventus umugabo ariko umyaka 39 nagiye kwese 36 amaze imisi avuga muri Manchester United umugwi wakiniye kuva kera mugwa muzamuka muduza ukamushikana kure. Cristiano amaze imisi avugwa muri Man yakashobora kuyigarukamwo. Hakaba hari n'amakuru avuga ko batamwe kuvugana n'abamuhagarariye Jorge Mendes amuhagarariye wakimenyesha makuru Spain kibivuga ariko naho kibivuga n'amakuru avuga ko Juventus yoyo ifise umugambi wo kubwira Paris Saint-Germain ko bogira swap deal bakagurana Juve kabaha Cristiano Ronaldo bakayiha Neymar nkuko Tutto Sport ibivuga. Ubona yuko iyi nkuru ya Cristiano ikiravugwa hano hose ndizo bizohera buri kinyamakuru candika ivyacu ati Juventus itegura kubwira PSG bagurana ni bahe Neymar ba CR7 makamyo ko no misi heze Cristiano yari yavuze muri Paris Saint-Germain ariko biraza guhera urumva ko vyongeye kugaruka. Reka turaba abantu bizogarukira tukiri nyine kuri Neymar akaba Barcelona nimera musaba miliyoni 10 z'amayero yamuhaye isanga gihenze isanga amahera menshi yarengeje ko menshi miliyoni 10. Barcelona ikaba imiravuga ati Neymar mwana wacu dusubiza makashi twahariyenze. Abo kandi rero yandi makuru ya transfer papa wa Leo Messi akaba ni wanamuhagarariye Jorge Messi yatangaje ko umuhungu we atamugambi byo kuja muri Paris Saint-Germain
aho yamaze iminsi vyandika amenyesha makuru vyinshi bitandukanye. Myandi makuru kandi akaba umyugiro wa Real Madrid ku ruhande rw'iburyo Dani Carvajal ari mu biganiro n'uwo mugwi wo kumwongereza amasezerano nyuma yaho yafise arimo aragenda arangira. Myandi makuru kandi akamugwa FC Barcelona ngo yifuza gusohoka imyaka 19 Arnaud Puigdemont ka Manchester United akawinga kabisa kaca ku ruhande kaguruka Barcelona kabiri mirakipfuza. Myandi makuru kandi nuko umumenyezi wa FC Barcelona Ronald Koeman yavuze yuko uwo mugwi ushobora kuzokwipfuza Jorginho Wijnaldum umukinyi hagati wa Liverpool no mu gusohokera igihugu b'Uburandi nkuko umumenyereza yahoze mumenyereza nyine mu gusohokera igihugu b'Uburandi Ronald Koeman yabitangaje. Myandi makuru kimenyesha makuru Talk Sport ivuga yuko Man U itari kugurisha Paul Pogba muri Sami giye kuzikamutanga ikaba yaranamanuye n'agaciro kimisha ku miliyoni 3 z'amapaundi gusa. Atushaka tumutange ubu dufise Domivan De Beek, dufise Fred, dufise Bruno Fernandes ati nta mpamvu yo kugumana Pogba reka turabe tumugurishe. Myandi makuru guys akaba amakuru mwavuga ni menshi cyane kabisa mu gihugu cy'u France. President wa Rio Jean-Michel Aulas yavuze yuko Memphis Depay nta hantu namwe azoja mu kwa mbere. Ayazi imisi yavuga ko Depay ashobora kuja muri Barcelona mu kwa mbere nyuma yo kugirisha nyuma yaho asofata giri imvune. Aulas yavuze ati Depay nta namwe azoja, ariko naho yabivuze Depay ubwiwe amubaje wewe yishura ati ntisoko gira n'igurisha ntiriruga gwatiteka turindire n'igihugurugwa. Ariko naho president wa Rio Aulas yabihakanye. Memphis Depay bamubajije ku rukino nyine ku munsi w'ejo baramubajije ati none wewe ivyo kuje muri FC Barcelona mu kwambere bimeze gute? Depay yavuze ati isoko y'igura n'igurisha riruga intirigurugwa reka turindire n'igihugurugwa naho visi tuzobimenya tariko nta muntu numwe kuri iyi si yo kwitesha amahirwe yo kuja muri FC Barcelona. Ati nimwe mu guya mbere ku isi tindayarose nta mpamvu nimwe yo magarika no gumanjayo. Myandi makuru nuko kimenyesha makuru de Mila kivuga ko Cristiano Ronaldo arimo arahanuka kwigira muri Wolverhampton aramutse asuye mu Bwongereza akava muri Juventus tabuje umugumu wo mubera neza ukaba mwiza kuri we. Wolverhampton Wanderers umwe abanyaportugal benshi bashika 10 yemenyesha makuru vyacu kabisa navyo ni hatari. Akaba reme yandi makuru umumenyereza wa Roma wa Tottenham mu workshop Pochettino ashobora kuja mu Atletico Bilbao mu gihugu ca Spain. Akaba amakuru arimwe aravugwa n'ikimenyesha makuru Marca mukamenya yuko Pochettino yaramaze iminsi avuga ko ashobora gusimbura Ole Gunnar Solskjaer muri Man United ariko ngashobora kuba agiye kuja muri Bilbao. Reka turindire mu gihe kandi Manchester United still iracakurikiranira hafi Dante Upamecano wa Leipzig nko kamakuru ava mu Bwongereza bivuga, ariko hakaba n'iyindi migwi nka Real Madrid, Bayern Munich no yamaze kwinjira mu rugamba rwo kwirukira umusore w'imyaka 21 wo mu France kabisa Dante Upamecano. Mu yandi makuru Tottenham ikaba rengo itegura kuongeza amasezerano y'imyaka 6 Son Heung-min umunyakoreya akabizoca afata 200,000 z'amapaundi ku ndwi. Uyu munyakoreya kabisa agiye guhembwa 100,000 vy'amapaundi ku ndwi kabisa. Mugihe kandi Tottenham na Everton ngo zifuza myugaro wa Chelsea Kate Zuma umufransa w'imyaka 26 akaba Chelsea ngumishaka miliyoni 40 z'amapaundi. Myandi makuru ya transfer bayiri waravugwa nuko Alex Song beshi baramuzi yakiniye Arsenal, akinira Barcelona, akina n'indi migwi ikomeye ku mugabane wa Buraya, akaba yamaze gusinya mugwa AS Artasola wo muri Djibouti amasezerano y'imyaka 2. Mwumva ukuntu ubuzima bugenda bugahinduka kabisa. Kuri iyi si ni hataye nta kidashoboka kabisa. Mu myaka 6 myaka 8 irangiye mwe mu bakinyi bakina mu ya mbere mugane wabora yari kubageze muri Djibouti aho hirya ni muri East Africa. Ni hatari kabisa umunyakameruni ubona ko ubuzima butamworoheye na gato, ubona yuko bitoroshe kabisa. Ariko tutamuvuze wenyene na Balotelli, Super Mario Balotelli yakiniye Manchester City, akinira AC Milan, Inter de Milan, Liverpool, Marseille n'indi migwi myinshi kubera kubana wa Buraya no ashobora kugaruka ngaha muri Afrika agasinya mu gwa Pyramids FC ngaho muri Egiputa muri Misiri.
Balotelli kabisa benshi baramwibuka 2012 muri Elo n'abakinyi ba goal machine bafasha Manchester City kutwa Premier League yabo ya mbere, amwe mu bakinyi isi yari hanze amaso avuga ati imyaka nk'indwi azora umwe mu basatizi ibihe mu mateka y'umupira w'amaguru, ariko raba ahantu ageze. Ariko Balotelli yabitewe n'indero nke, kutumvikana, ariko nta n'uwo mukino rubanza kugira ngo ubuzima yakuriyemo ntibworoshe. Ari ibintu byinshi bigenda bikakwica mutwe bivanye n'ivyo wabonye ukiri muto, niko ugasanga ubuzima bugutwaye mu yindi nzira uwaye utashaka kubawe. Ni hatari kabisa indero canke discipline, biboneka ko n'ubundi nyine ariyo ntambwe ya mbere gushikana ku ntsinzi. Akaba ari mu yandi makuru iri waravugwa ari menshi. Akaba ari mu president wa kera wo mu witwa Palermo wo mu Butaliyano, uwo president yitwa Zamparini. Uwo president yari yahanuye Paul Dybala, playmaker wa Juventus, nyimba ashaka kumusatiriza cyangwa umukinyi wa mbere ku isi, ko yava muri Juventus akaja muri Real Madrid. Mwibuke yuko Palermo ari uwo mu Dybala yavuye maja muri Juventus. Akaba yavuze yuko Dybala ari Messi mushasha, ari mu bakinyi akisimpani ikomeye, ariko nimba yipfuza kuba umukinyi wa mbere ku isi yose kamumenya, akanatwara Ballon d'Or nimba binashoboka ko yova muri Juventus akaja muri Real Madrid. Ati kuko muri Juventus biracagoye, mu gihe Cristiano Ronaldo ari hakiri ntibizokunda ko yerekana his potential wariwe nabo mu stade w'ikipe. Ati yumva rero yova muri Juventus akaja muri Real Madrid, niko wabibona. Mubone mu bakinyine bana mu Chris akiri muri Palermo aramuzi. Akaba rero nimwe mu mpuzanizo cyane guys kuri uyu munsi. Mu yandi makuru nuko uwahoze ari umufasha wa Griezmann, umufasha yahoze ari muri advisor cyane nk'umuhanuzi wiyo wa Griezmann yitwa Eric Olhard, yavuze ko impamvu Griezmann arimo araba flop muri FC Barcelona ari kubera Messi. Ati Messi ni umwami akongera akaba n'umutegetsi muri FC Barcelona. Ati impamvu Griezmann wacu yaveteye bikanka, ati nuko yagiye muri Barcelona Messi atamushaka. Ati Messi niwe kibazo cha Griezmann. Ayayayaya Griezmann kabisa, ariko jemo natani kibazo kabisa. Ne Griezmann ko amuhinkino agakina n'ikibazo kirihe adatsinze, numva nyine yarimo araba flop nuko kwa Hazard birimo biranka zomyani igihe nicashika. Sinumva ko Messi wari kibazo. Messi kati rwa mubuza kwinza cyane kugira ikindi kintu cyaje cyose. Abagabo nabo kabisa ebana sinzi ntibaba barimwo ngo Messi automatikenza neza. No, Griezmann arashobora kuja kwinza igitsindo Messi akakigarura, ntibibaho. Akaba ari Griezmann mukuru y'ibaravuga rero ari nkino za kiva nimwe zabaye muri izo nkina. Akaba Cristiano Ronaldo yatsinze igitsindo ciwe c'2 mu gusohokera igihugu wa Portugal. Hayo ku kino Portugal yatsinze akago ka Andola, akago ka Andre bitsindwi mu busa. Cristiano Ronaldo abiri bitsindo 8 gusa kugira umukinyi wa mbere mu mateka amaze gutsinda international goals. Akaba uwa mbere ari Ali Daei umunyayirana afite ibitsindo 109. Cristiano Ronaldo akaba afite ibitsindo 128 gusa kugira mu ceko. Akaba kandi mwizo nkino mu rukino wa Spain yamira kina n'Ubuholandi banganije igitsindo kimwe ku kindi. Sergio Ramos yaba umukinyi wa kari kumugani wabura amaze gukinina mu gusohokera igihugu inkino nyinshi 176. Akaba rero yanganije na Gigi Buffon namaze gukinira Ubutaliyani nkino 176. Akaba kandi mwizo nkino Ubufaransa bwatsinzwe na Finland ibitsindo 2 mu busa. Akaba ariyo ncuro ya mbere kuva muri ruheshi na 19 Ubufaransa butsinzwe mu rukino. Ewana Finland kabisa ibafatira Paris kuri sende nibatsinda 2-0. Ibintu byatangaje abantu batari bake kabisa. Akoremo front pages y'uyu munsi mu gihugu cya Espagne kimenyesha makuru sport cyagaze kuri agasore kitwa Balde kariko baje ko promoting kavana mu guhabuka gashira mu guwa mbere kakipa kibanza cha Ansu Fati yagize imvune mu gihe Maka nabaze kurukino gubuhane na Espagne Ramos yakoze mu mateka mugena AS yo ngaho nyine mu gihugu cya Espagne agarutse kuri urwo rukino. Mu gihugu cy'Ubwongereza yagarutse kuri Gomez myugoro wa Liverpool yagize imvune mu gusohoka k'Ubwongereza ashobora kumara isizo yose twangiye gukina. Akaba Liverpool bamyugariro babo bose bagize imvune, ikibazo kabisa kitoroshe kuri Klopp. Mila nagarutse ku iyo nkuru ya Gomez yagize imvune. Bari mu gihugu cy'Ubufaransa l'équipe yagarutse ku iyo ntsinzwe ya Paris Saint-Germain i Paris kuri sende nitsindwa n'umugwi wa Finland wa 55
ku isi, mu gihe Ubufaransa buri mu mugwi ya mbere ngira bwa kabiri nyimba nihenze. Akaba rero mu yandi makuru ari abafanzi barimo baridego bavuga bati izi nkino z'imigwi iserukiragihugu kabisa zirababaje kuruta, zirababaje cyane. Ati wowe mubona ubabazwa n'uwo mukundana, hakuzibona utabona imigwi yacu twikundira. Ati international break is more painful than break up. Abafana b'umupira w'amaguru kabisa ubona ko bashavuye, baba badashaka ko izi nkino zibaho, bashaka kwibonera imigwi yabo ya za Liverpool, za Madrid, za Barcelona zikina. Akaba ari mu zindi nkuru ziriho zira mu yandi mafoto azungura ku mbuga ngurukana bumenyi, ari kimenyesha makuru AS cyo muri Espagne cyashize habona abakinyi ba Real Madrid ni ukuntu bazoba bameze, ni baba basaza kabisa. Raba Thibaut Courtois, raba Lucas Vazquez, raba ni Rodrigo Gozi, ni Mzee Karim Benzema, uyu ni Toni Kroos, uyu ni Isco Alarconi, uyu ni Mzee Eden Hazard, uyu ni Marcelo Villela, Mzee Casemiro, Luka Modric, uyu nawe wanyuma ni Vinicius Junior. Ati ni basaza bashobora kuzoba basa nk'uko kabisa. Kamenyesha makuru AS kabisa gisetsa abantu. Ni hatari guys, mugire ibihe byiza, murakoze.